Okay, Imana ishimwe kuba icumba muri kuvuga nagira bamaze kwashika ni Bujumbura canke niyo muri isa. Oya, igitega niyo bungururije amacuniro. Okay, komeza. Okay, rero ku kintu nashaka kuvuga kuri ibi bintu bijanye no gusemerera. Kuri ibi bintu bijanye no gusemerera je ndibaza impamvu Uburundi buri mu bibazo bigenda bitandukanye nuko abantu navuga ati n'abagabo bacecetse banumye niyo baja kuvuga hakiri kare ibintu ntabwo biba bigeze aho bigereye ubu canke ntivyoshoboye kuba umurengera ngo birenge uko tubibona. Niko je mba ndi kuvyibaza kuko nk'ubu unye hariho ideology isigaye umenga abantu niyo barisha izi ideology z'ubwoko ukamenga umuntu iyo muri mu bwoko bumwe canke buriya anye ikintu cyose yakora ntacyo kiba gitwaye nubwo kiba kiri kukonona canke conona hazoza kanya ugaca uvyicarako nkuko umenga ntacyo bitwaye kandi biri kumwica igihugu biri kukwica nawe nyene n'uri kubikora ubwiwe biri kumwica. Sinzi ko muri kunyumva. Ego ndakumvise, sinzi ko intervention yawe ariyo canke ndongerako. Ya rero kuri ibi bintu bijanye no gusemerera hari abantu benshi cyane je ntakwinkubire na cane abantu bo mu bwoko bw'abahutu bamba bariye kuba mbivuze ivyo vy'ubuhutu canke vy'ubututsi sinzi ko bitajanye n'isije ariko abantu bo mu bwoko bw'abahutu biyita abantu b'abagabo bafite ijambo b'abagabo twumva mu 1993 b'injyamuni bagiye ku buryo bashobora kubona ibintu Ndadaye mu 1993 yahagurutse ari kugwanya byarigwije nk'incuro 10 ariko bagaceceka ngo burahora ngo ntibaduhitane. Ese ubu unye niho hari danger ku buryo babona ibintu vyobahitana cyane gose gusumvya hamwe 93 bari gukurikira Ndadaye ngo barondere ko igihugu comera neza canke bari kurondera intwaro y'ubwoko ntabwo barondera intwaro itunganiriza igihugu canke iforoma igihugu ku buryo igihugu muri kazoza kizoba gihagaze neza. Nico gituma umuntu wese yitwaza ubwoko akumva ati ubwoko bari kumwe ko aribwo buri kubikora ntacyo bitwara reka twicicikire. Abo bantu bafite icyaha gikomeye cyane ku buryo n'Imana itazobababarira kuko iyo abo bantu baja guhaguruka bakavuga bakabona abo bantu bitwaje ubwoko yuko hari abantu bacecetse ariko bahuje ubwoko batavyemera ivyo bari gukora kandi batemeranya nabo baba baramaramaye gusura ku buryo ibibazo biri mu Burundi byakosorwa atamaraso arinze kukecirwa. Ku bijanye naho nanuzi n'abavuga ati naka navuga tukamumenya turamuhitana ibesha cyane gose kuko nubwo abantu benshi batemera Imana je mu myemere yanze nemera yuko umuntu apfa igihe cyageze umusi we wageze kuko iyo kuba gukorera umugambi canke kutavuga ibitagenda neza mu mugambi byatuma umuntu atagira isanganya canke atawamwica by'ukuri Adolphe saba hagaze neza kuko ni ataka yatureye umugambi gusumvya abandi bantu bose kandi yaranakomeye yaranafise n'igihagararo gikomeye. Nimba guceceka canke kunuma byatuma umuntu aramba inzoya zivutse ntabwo ziba zipfa kuko ntacyo ziba ziravuga. Za yuko abantu bari kuvuga ati bacecekesha abavuga barenda cyane rwose kandi n'abantu bavuga banumye bafise ivyo kuvuga bari gukora amakosa cyane gose kuko muri make bashigikiye ibibi biri kuba barabishigikiye. Iyindi kategori y'abantu nshavurira ni kategori y'abantu abarimu ba primaire abarimu ba masegonderi. Mpamvu bashavurira niki mu myaka ya 1993 bambayarire abantu batasobanukiwe n'impinduka zabaye mu 1993 kuko Ndadaye aza twe twumva umenga agomba guharanira impinduka. Rero mu majambo ikintu nashaka kuvuga navuga yuko abahutu n'abatutsi bakunda igihugu kandi bashaka gutabara igihugu boreka gutinya ngo barabica kuko ntabwo bokwica abantu bose ngo babamare kandi mbaye ndetse abo bantu babica bava hehe. Ikintu cyose aba bantu bose cyane cyane ababishoboye jya muraba abo bantu bafise uruhara muri ivyo bintu biri gukorwa nabo muvemo bazamura babashire ku ma réseaux sociaux bamenye ivyo bari gukora hanyuma bagire attention bigenze.
ikindi naco abasi nariko ndavuga ati kuri kategori y'abarimu, impamvu abarimu ndabavuga nibo bantu bagaragara nk'abaciye ubwenge kandi begereye abenegihugu, nibo bantu tubona iyo hageze gukorera umugambwe bahaguruka cane, iyo hageze amatora bakurikirana abantu cane, kandi aribo bari bakwiye gukebura abenegihugu bakabona yuko igihugu kiri gutera kija mu manga, kiri gutera kija mu manga. Ikindi naco nshaka kubwira aba CNDD-FDD, vy'ukuri aba bantu basemerera, unahereye wanashima kuri Pacifique Nininahazo, sinzi ivyo atekereza mu mutwe we Pacifique canke uko ameze, ariko amajambo avuga hamwe iyo baba abadede bari abantu baciye ubwenge, iyo babikopiya bagaca babikora nk'uko abivuga, Pacifique yociye aceceka kandi igihugu coce kimera neza, kuko ivyo avuga vyubaka igihugu. Kuko ivyo bintu bihendako ngo naka ngo n'umututsi, ngo naka yakoze amakosa arengeye, sinzi umuntu tugeze kuvugana yaravuze ati ibibazo turimwo mu Burundi umuntu tweco dukeneye nuko bihinduka, kuko ibibazo turimwo aba bantu ikibi bari gukora turizera neza ijana kwijana ko ata undi muntu azosubira kubaho kuri iyi si akora ikibi nk'aba bantu. Ikintu nashaka kuvuga ko hari akantu kamwe nashaka gukebura leta, nashaka gukebura n'abenegihugu na cane cane abantu b'abasore n'inkumi bagifise inguvu. Hari aho mugeze gucishamwo muravuga muti leta hari ibintu vyinshi ishobora kuba yarakoze ariko ubunye isa nuko yacerewe. Je rero ikintu mvuga nuko mvuga ko hagusiba wocerwa, niko abantu benshi bakunze kuvuga, gusiba wocerwa. Kuko ijanye n'ibiganiro vraiment abantu benshi bamwe bakunze gucisha mu matwi, je nibaza ko leta itaracerwa cane gose, ku buryo nibaza ko ibiganiro vyatwara uburyo bukenya kurusha intambara, kuko kenshi abantu baranka kuganira ibintu bakagenda bakagwana bagasenyagura ibintu, abantu bagapfa, bamwe no muri abo bavyashe bagapfamwo, bagahomba ibintu, bakandagara, inyuma kera karabaye bagaca bagenda bakumvikana, bimwe banka gukora imbere yuko bagwana bakabikora baramaze kuvunika bagenda baracumbagira nka bariya bagabo ubona hariya haruguru, rero ndavuga izina. Rero ikintu rero ndi kuvuga muri make nuko leta yokora ibishoboka vyose hakaba ibiganiro, kandi ibiganiro hakaba ibiganiro ikabanza igatanga garanti abantu, ikabarusha go kuvuga imitwe ikora ikoranye. Kandi nibaza ko umuntu umwe avuze ngo ayobora isi yose asanga yajimije, kuko n'abami nabo bose bagenda batwara ibihugu. Kera edere mu Burundi bavuga ati umwami agirwa n'abagabo, bisigure ko igihugu ntabwo gitwarwa n'umuntu umwe, nta institution itwarwa n'umuntu umwe, uretse ko hari aho usanga ari amateka atwara, ariko ahandi hariho ibintu formere ku bihugu vyagiye bibaho imbere yuko colonisation iba, ubutegetsi bwari buri imbere yuko colonisation iba, wasanga uyobora afise abantu b'abahanuzi ku ruhande bamugira inama. Rero ubu abarundi harageze ko bicara hamwe n'ukuri bakaraba bakamira kugira ngo ntihagire ikiba, kandi ivyo vyukunda leta nishobora gufata intambwe ya mbere, ifata intambwe ya mbere ibanze ihagarika iryo terabwoba ry'uko umuntu wese avuze bamubona nk'umwazi bakumva bomurandura bahereye ku bishwa n'abishwa n'abunzukuruza, nkuko umenga ivyo bazobishikako. Igikuru rero nuko hoba ibiganiro, kandi ibiganiro bigahera indani mu mugambi uri ku butegetsi, kuko ntibirengagize naho indani hari ibibazo, batangure bakemura ibibazo biri indani mu mugambi uri ku butegetsi, hanyuma bace baza barondera iyo yindi migambi iri mu gihugu, nayo abo bapolitisi bagaragara bavugane n'abandi bantu ma societe civile, n'abandi bantu ataho bacecetse baraho banumye, ariko babona ko ari abantu b'abagabo banumeranye, abantu bazi ibyabaye mu Burundi kandi se ku Burundi bagatahurirwa neza, nompa abo bana bari kwigisha ibintu batazi n'ibiri kuba n'ibiri vyari byo. Habe ibiganiro indani hagati mu gihugu, hongere habe n'ibiganiro kuri abo bantu bari hanze, na cane cane abo bavuga yuko hari amakosa babagiriza, kuko abo ni nabo bafise bashoboye no kuri ico bakoze. Abafise ico babagiriza habe ibiganiro vyimbitse. Kandi impamvu uvuga uko onye niyo ntambwe yonyene ishobora gutuma
abo ba CNDD-FDD barokoka, kuko bitagenze uko cyane cyane abo bantu bari hejuru bizobagira ko ingaruka mbi ku giti cyabo. Iyo tubibabwiye bumva turabasi babo, ariko babimenye nibatafata iya mbere mu kuja mu biganiro nibo bizogira ko ingaruka mbi. Ivyo bitwaza inguvu ntazo bafise, ndakurahiye ayo binitse, ku mpamvu igisirikare cy'u Burundi kirimwo 50%, abo 50% nibo novuga ko bari garanti ko bari ku ruhande rwabo, ariko nabo si bose ico bakimenya. Hari abademobilize bari kiri abasore bari bafise inguvu bashoboye kurwana kandi batogwana ku ruhande rwabo. Hari abahutu kenshi bakunze kwitwaza ivy'ubuhutu, hari abahutu batabumva batabashigiki. Rero mbaye ndetse yuko ivyo bizoza kutumarira abantu no kutwicira akari gasi no guhura akari gasigaye, nibihutire ibiganiro mu maguru masha, batabare amazi atararenga inkombe. Ikigira kabiri navuga ati shaka guhanura bene gihugu na cyane abasore n'inkumi bagifise inguvu. Hari ivyiyumviro vy'uko babigishije ngo akarangamutima k'umugambwe cyane cyane imbonerakure abajene, kugira ngo nihagira ikiba bace bagenda babaforome babigishe kurwana kujya muri Kongo abazarendo bari kurwana, canke nk'uko no mu bindi bihugu bagiye baforoma abajene bakabugwanisha bakagwana. Nukuri babimenye neza yuko nta hantu na hamwe, nta gihugu na kimwe urwaruka rwaho rugeze rufata inkongo rurwane informerema ngo rutorere inyishu ibibazo by'igihugu igihe igihugu catumiwe. Kuko ivyo sinovuga bashobora kuvuga ati aba CNDD bafashe ibigwanisho baja kurwanya leta baragwana baratsinda, ntibatsinze. Inyuma yuko tubuza abantu, abanyeshuri bari mu masegonderi bakabakurikira bakagwa ku rugamba, n'abandi bantu bagiye bapfa batandukanye, bagiye gushikira amasezerano y'Arusha, bagiye kumvikana bimwe bari bavuze kera ngo habe ibiganiro, bya biganiro bari base muri za Kajaga na mu za Kigobe, bagiye kubikora inyuma yo guhomba abantu benshi, aba ku ruhande rw'abagwana n'abagwana. Ibyo biganiro babyita bya Kigobe na Kajaga. Nivyo nyene ndi kuvuga. Bijya iyo kiriya gihe bashoka bumvikana, kiriya ntamba ntizari kuba ngo twirirwe tubura abantu. Hanyuma ikintu rero impamvu ndi kubwira ati abajene bicunge ntibahendwe ngo bafate ibigarwanisha. Umujene akibasha nubwo atabafise amafaranga, nabura simbiraho muri imbo bamba ibuha agende yirimira itabi, akwepe arondere iyo bice. Ntayihirahire ngo afate ikigwanisho, kuko mu 93 jewe nari ntangoye guca ubwenge. Mu 93 ndataye amaze gupfa, hari uburere abahutu bahitanye imipanga imbere yuko abasirikare barikora igisoda cy'u Burundi kija mu banyagihugu barasa. Hari iburere abantu bari muri Frodebu bahitanye imipanga birara mu batutsi. Inyuma yaho bafashe abantu barabapfunga. Si kuvuga we yabo wafashe umupanga, yabo wakirije inguma akorera Frodebu, baramufashe baramupfunga. Nza nibuka abagabo bagiye gupfunga afite abana bato batanguye za primaire kandi baciye ubwenge. Umwana burya umwana uwa mbere mu wa mbere, umwana bazi kuvuga igifaransa neza kiri mu wa mbere, uwo mwana obviously arose umuntu amukurikirana muri iriya myaka ya 93, yari umwana ashobora gutira imbere agashika kure. Ariko abo bari imbere yabo, se wabo yagiye abase babo bagiye gupfungwa, bahevye kwiga, ugasanga bari kuja kubaga bakiri mu wa 4 primaire, abandi bari kuja kwikorera intuze. Harimi abantu baba mu za Rumonge barazi ibintu vyo kwamura ibigazi, sinzi ibintu vy'amahwa bibatsibura, bagenda kuzirwa nayo mahwa mu gihe bare hose n'aba Domisiyano. Nubwo hari intambara bo bariko barubaka amazu ngayi Bujumbura, intambara yagiye guhera sinzi uzorabe hajya hahora pafu Bujumbura, ikizo Domisiyano yahubatse caduze mu ntambara. Abo nabo bari bapfunzwe, batashe basanga abagore babo baravyaye n'abana ku bandi bakabo. Ico rero abo bana bakimenye yuko intambara yibaye babihomberamwo. Arizo mpamvu abasore n'abagene bakibasha ndahirahire ngo bafate ibigwanisho baje kurwana, bikwepere bari abantu baba bikinze, abo bari kurusotora bakanka kumvikana bazogende barurwana. Murakoze ntangarukiriza.
urakoze, iyo ni impanuro nziza cane ihuriranye ahubwo n'undi muntu yaragize komente avuga ngo Dede ndayigereranya na ka gasozi k'intahanurwa kahi abagabo babona kandi nyamwanka imyutinge bwana, kandi ngo nyamwanka kumva ntiyanse no kubona intabaregwa ibwirwa ari uko amaso atukuye ugutwi kw'impene kumva kokejwe. Okay, Bob kuri X nawe yavuze uko kandi birahuranye n'inkuru nageze gupibiya ngaha nyene kuri none ayishize ndibaza kuri Facebook nayo ndayibonye mu kinyamakuru mega c'abafaransa. Hariho umudoktere umwe w'umunyarwanda umudoktere yitwa ngwiki, hari umuntu yoba mwibuka Rwamucyo ndibaza nayishyize kuri nuzeye ndamupibiye ngaha ahantu hariho n'akavidiyo. Maintenant, s'il vous plaît. Vous êtes content, monsieur Gauthier? C'est qui? Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas une idée? Ouais, faut quitter les lieux, vous venez, on rapatrie la voiture. Oui. Maître Boulin, monsieur. Écartez-vous de la voiture. Merci. Ils sont chauds là. Ils sont chauds. Yagizwe jenoside yo muri 94 imyaka 30 ari umudokiteri w'imyaka 60 kumenga ndiko bamuvuze. Bamuciriye urubanza umengo rw'imyaka 27 mugango bariko bamusabira gufunga ubuzima bwose. Bavuga ni nk'abazunga ko imyaka 37 abashitse muri retraite ubu baca badufanga yabitse agaza aratembera hirya no hino none abacu bari ko bajya mu gasho. Neza ko ibintu bya mu Rwanda byo tubera akaroro ntazogira umuntu azogwa muri jamanga ngo ari muri zere za politiki zitagira sanse, kuko ibindi bihugu n'ivya bako muza muvuga n'ivyo byose muri Afrika ibihugu byose mu matribi barabanye neza mwe mu munane. Sawa, ongerako uhejeje duce tuha ijambo uyu yitwa Ikiremwa Gishasha. Uyo muvandimwe ikintu avuze ku bintu byabaye muri 1992 mbo numvise yuko mbenga turi muri generation imwe, ivyo yabonye na narabibonye, ariko nibuke ku bantu bari baciye ubwenge ico gihe bari bamaze kumenya iciza n'ikibi bivanye n'ubwishije bwako buraba, bivanye ukunyuruzwa kw'abantu kenshane bo mu ruhande rumwe bwa byariko biraba ku mvuduko muremure ku ntambara ya Kamenge na Kinama muca mubyibuka. Kubisanzwe harageze igihe mu Burundi nimba mubyibuka neza ubuzima bw'umuntu kugira uronke ubuzima bwiza n'imiburiburi basi. Narumva abavyara bacu kubera bo bari bakuza bafise nk'imyaka 10 na 20 bavuga ati jewe kujya kuntu mbona bariko baratwica, kujya kuntu mbona bakora twica bagafata nk'umugore yibungenze bakamukuramo umwana bakafata umugabo bakamwicira muri public, ati bivanye n'ingene ntinya kwishwa n'imbugita reka ngene niyunge n'aba FDD kugira je nicwe n'amasaso. Umva hari n'abagiye kugora muri FDD kubera batagiye ngo kubera barayikunda, bagiye kubera byanse yuko biyahura banatinye no kwishwa n'imbugita bakavuga ati reka ngende baze jewe amasaso nibaturasa urusasu ruzonyice n'ingoga atabubare bwinshi. Rero baja muri FDD kugwana kubera iyo mbo. Rero ibikubera buno munsi uku kuntu hako haraba ico bita itotezwa riri kuri no rwego demo ko riguma ryiyongera ku muvuduko muremure, demo yuko abantu baguma bangazwa ubuzima buba bubi, ubwize uryogore uca wicwa, niko abantu babona igisubizo c'ibi bibazo byose yuko batuma bagenda kwiyahurira mu ntambara bakazotuma bagenda gufira iyo ubuzima bwase mu gihugu leta ikanka kumva abanyagihugu bayo ikabaca nk'imigwi ubuzima bukamera nk'uko bumeze.
impera n'imperuka twisanga muri bino bihe ubona abugwaruka rwose maze kuvuga ati ayandi mahitamwo dufise ni kurwana. Ndabira ugwaruka rw'u Burundi muri Afrika y'Epfo, okay, ikiye ni kibazo rusangi, ariko uzurebe hariya muri Afrika y'Epfo abarundi batwita utunyamaswa tutagira iyo tuva. Hariya mu gihugu ca Kenya urabona yuko aba content creator bajya bishakira amavyuzi ku mbuga bashaka yuko bakurikiranwa n'abantu benshi, bakoresha abarundi babigorewe hariya, birirwa baracokora abarundi. Abatanzaniya usanga nta yinga rishobora guhera Abatanzaniya baterekanye abarundi bafashwe. Muri Uganda raba ngene abarundi basigaye bagenda, umuntu yajeje university afise lisansi bagaca bamuja n'amashamba ya Uganda, bakaba imvura iguye bakicara muri utwo tuzu tumeze nk'imyobo, bakabayo ariko bakabayo nk'abacakara bajejwe kurimira abaganda. Rero ivyo vyago vyose abarundi bagenda bahura, leta ntishaka guhindura politike yayo, ntishaka gushira abarundi hamwe, ubuzima uko nyene mubona bimeze aho biherera sahandi ni mu ntambara. Ivyo ntitunavyirengagize. Aho rero je uko niko ndabibona ndavye ingene vyagenze muri 1994 harageze igihe Burundi umuntu wese w'umujene yumva yuko ubutabazi bwonyene nuko yokwiyunga no mu umwe mu migwi igwana. Hama ikindi naco no mushigikira izi mbonerakure, aba bene wacu b'imbonerakure bariko barakoreshwa mu gutoteza bene wabo, nibaje basubire inyuma mu mateka canke babaze base wabo bari bakuze canke baciye ubwenge canke babonye ibyakubiri ipasa muri 1994 mu gihe c'abasanza sheke, bamenye inyuma yuko abasanza sheke bari bamaze gukoreshwa irangira ryabo ryagenze gute, ko ababakoresheje aribo babishe. Murakoze. Murakoze izo ni experience personnelle vyo mwabonye, sinogira comment nyinshi usivye ko nizeye ko abadede bari hano niba bahari bavyumvise akamubateye ko kugerageza kumvikana n'abandi baba bari mu Burundi n'abari hanze, kureka abantu bakavuga akaba ari ku mutima, nuko kandi iyi mbonerakure zitokora amakosa agira ko muri kahize agatuma abantu baja mu kaga.